uramaze kuja studio bafite indirimbo zikoze zishobora kuri zingahe 3 twemeze muri imwe muri izo iyo nawe uvuga ati iyi vraiment ndayumvise nanje wawe ndabise indirimbo itwa Do It Do It niyo ndirimbo nkunda ne kuci uterunwa ni Do It nyene sukayo Do It nyene akanya gato introducing nyene nk'umuririmbyi jako twumve iyo mpano nawe twumve n'abantu ko boyicisha kuyifisa byananiye kuryama byananiye shaka yuko mpora hafi aguma mu gikiriza cyawe you complete my heart baby uko bikora biransaza satora mu centre faible you are number one on my heart. Voilà. Mugabo ayo majambo vuzemwo ni realite umuntu ariho ubwira ivyo bintu canke ariho ariho nibuke kuganura mama zaho kiraba anakim abikora fresh gute uko bikora biransaza ndayivuge abikora akanya watanguye kubikora je nabona uri muto nyene like nanzi ko ivyo minatani ivyutse mugabo bambwiye ko art kizira kuyijija wumvise ijambo urekanye n'ibikorwa akavyisigurira akajambo gato uvuga ko iyo ndirimbo washatse kuririmba mwiki yitwa Do It nibaza ko abantu bagiye kwisearchinga abo itora mwanya uratugira platform boyisanga washatse kuvuga mwiki mu isanzwe nyine shatse kuvuga yo abarundi kintu cyambere no basaba no kubandanya batera intege abantu badifite imana na tarashika hejuru kabandanya mubafasha ico mushoboye kugira muri ko botera imbere namwe za views zaki babakurikirane babahibiraka mu makermesi ibintu nk'ivyo uravye ishusho y'umuziki w'u Burundi mu gisata c'abakobwa turavya baba dusanzwe tuzi bamona ba Mokenzi ba Natasha babasha Queen bande wewe ubibona mu kibanza icyaho urabona ko ari kufise ikibanza muri entertainment uri wiravya na ko afise ikibanza Hello my people aho muri hose nizere ko mumeze neza ibice muri mwe bitandukanye by'isi nundi munsi nandi mahigwe reka ndabwire yuko nimba bishobotse kuraba ikiganiro ano masaha nuko ukiri mwe mu z'ubuzima iyo nindi chance nindi opportunity yuko bigishoboka ushobora kubura ahantu meze nabi canke ibintu bitagenda neza ariko reka ndakwihanganishe ejo cyahijya ejo bishobora kugenda neza reka ngo ndagwerero karibu kuri channel yacu ariyo yanyu ni Akam TV. Uyu munsi rero twakiriye umutumire adasanzwe n'umukobwa muri ko murabona kuri ekran zanyu jewe ndiko ndavuga nino jambo ndi Blaze nyita the best. Reka rero tutange akanya tubanze duhe kwanza umwanya cameraman wacu atwereke uwo mukobwa ari imbere yacu kuntu yambaye n'umukobwa yaberewe cyane muri vacances ubona ko bariko barifata neza cyane ngira ko ndanamwakira ikaze kuri Akam TV. Nakoze Yego rero ndabasaba imuduza kajwi kugira ngo abariko batwumvana ababosi bacu ntibaba ari bo babafata bariko baraduza volume idahari ahubwo we yiduze wose ko none ego mwitwa bande kwashobora kuba batabazi muri kano kanya bariko barabakurikirana amazina yose abye intwa Inamahoro Anisera. Inamahoro Anisera voilà Inamahoro kubera iki ina rero kubera Inamahoro rirerire turayimba cagira ina nawe turaryakira nyine numva ko ariko dufise bari n'amahoro benshi kubera iki ina uno munsi ari wari kuri kamera yacu muri kano kanya mu buzima nshaka mwidondore ico mukora nico muri aho muba kuba ariko batwumviriza kugira ngo twinjire nza mu kiganiro babamenye Inamahoro Anisera nakubwiye bavuka Makamba ndi umunyeshuri gusa ndanaririmba umunyeshuri gusa uranaririmba akantu ko kuririmba niko nashaka kunaherako kuko nibaza ko ariko katumye uri impande ya kamera uwo munsi ina n'umukobwa mwiza cyane nagenda kuvuga nko menga turi kuri radio amatwi ni fresh agasura nibye winjiye mu muziki kubera ko wabonye isura yawe ujanye navyo canke winjiye mu muziki ufise yindi impamvu kubera iki ina rumuririmbyi kandi ari umunyeshuri yamemta umuziki impamvu nawinjiyemo ndawukunda ico cyambere impamvu nayo ntiyobura tumuja mu muziki ni yahe impamvu ya mbere
umuziki burya umuziki ni nk'akazi ushobora kuririmba ukaronka amafaranga canke ukanatera imbere ikindi umuziki uri umuririmbyi kenshi urakunda kuronka amashanse menshi mu bintu bimwe na bimwe kandi ukanamenyekana voila nabahe bantu uzi bamenyekanye warabiye kukavuga ati voila nkanaka nanje nomera kurya bo mu Burundi abo abari bo bose hariho mu Burundi ba Twamati Amokenzi abaririmbyi bamenyekanye no mu bindi bihugu baragenda kubera umuziki kubera kuririmba gusa voila generation rena shaka ikintu cyose nashaka kugerako ndakwaje abaririmbyi wabonye nuvuga ngo bakwinspira umbwira Dramati umbwira Amokenzi kubera ko ni generation jewe nk'ubombaza nuko je ntaboneka kuri kamera ndumutama cyane nari kuvuga Christophe Matata nkavuga Kidumu Kibido tu vois ariko uvuze ngo ba Dramati kuko uracari muto kuki wabonye ko woja mu ibintu kiri muto gutyo niho wamenye impano yawe watanguye kumenya ryari ko je ndikunda kuraba mbona ukiri muto cyane umva impano umuntu afise impano kugira uyibone kwanza siwe wa mbere utangwa kubibona wowe urabyimvamo gusa ubanze ubiterekane abantu nibo bazobwira afise impano ati urafise impano yo kuririmba babimenye waraciye muri kohari kera ariko naririmba muri kohari y'abana abantu batanguye kumenya ryari ko ufise impano wewe kera cyane nko 2020 uramaze kuja studio urafise indirimbo zikoze zishobora kuri zingahe 3 twemeze muri imwe muri izo iyo nawe uvuga ati iyi vraiment ndayumvise nanje wawe ndabise indirimbo itwa Do It Do It niyo ndirimbo nkunda ne kuki uterunwa ni Do It nyene sukayo Do It nyene akanya gato introducing nyene nk'umuririmbyi jako twumve iyo mpano nawe twumve n'abantu ko boyicisha kuyifisa byananiye kuryama byananiye shaka yuko mpora hafi aguma mu gikiriza cyawe you complete my heart baby uko bikora biransaza satoje mu centre faible you are number one on my heart voilà mugaba ayo majambo uvuzemwo ni realite umuntu ariho ubwira ivyo bintu canke ariho ariho nibuke kuganura mama zaho kiraba anakimwe abikora fresh gute uko bikora biransaza ndayivuge abikora akanya watanguye kubikora je nabona uri muto nyene like nenzi ko ivyo minatani ivyutse mugabo bambwiye ko art kizira kuyijija wumvise ijambo urekanye n'ibikorwa akavyisigurira akajambo gato uvuga ko iyo ndirimbo washatse kuririmba mwiki yitwa Do It nibaza ko abantu bagiye kwisearchinga boyitora mwanya batubwira platform boyisangako washatse kuvuga mwiki mu isanzwe nyine shatse kuvuga uko bikora biransaza ni Do It usigura yuko indirimbo nashatse kumubwira yuko Do It bikore kubera ko utamwandikiye message ukabishira mu ndirimbo bose babimenye namwe mwese muri ngaho mubimenye n'abazokumviriza n'ariko baturabo amenye ko ufise umuntu abikunogereza fresh okay uratanguye iyo niyo wahereye ko cyangwa urafite izindi wahereye ko before iyo ni ya gatatu iyo ni ya gatatu okay uratanguye winjiye kwanza gute studio urafise abantu bagufasha watanguye wirondeza kugira ngo uve mu kumenya ko ufise impano uduge gushikaho just studio bwa mbere byagenze gute ukuntu byagenze rero umva nta n'imipango yo kuja muri iyo studio nari mfise gusa ntumenye ukuntu ibintu byagenze kugira imana nyene nikora ibyayo nshitse muri studio turayicara hazi ko muri studio haba hari abantu benshi bahuriye kugira ubwire umudiri ati ndimbe numve kijabona na kimwe ndaririmba avuga ati wobishobora wanakunokwa narimbye indirimbo y'undi muntu nakunokwa ndika indirimbo yiwawe tukagukorera tukumvitsa ukuntu byogenda ndandika indirimbo yitwa Dawa ndasubira mu nyuma ndaririmba ico gihe Dawa warondera umuti ni wari bwaronka umuntu abiduye niko ndarondeza
ndasura indirimbo twa dawa. Okay, uraje studio urakubise nimbo ya mbere famille turaje muri zandero z'ikirundi community batanguye kuvyandika kuvyakira guco gihuga mu kangahe umwana wa Nevem yitegura gukora ikibazo atanguye kwinjira mu by'imiziki community bavyakiriye gute cancana abavyeyi n'abavukanye arambwira ati mama ati icambere n'ishure abo bose ubona uri kurigana utabise ishure utize nta bizokugeza urashaka kubitwara na byose ishure n'umuziki urashobora ndambwira no gerageza ni nabona uwo muziki wari gutuma ivyo shure bisubira hasi so biheba wicare ngaho wige uzogenda gukora uwo muziki bahejeje amashuri ndambwira ati tenzo bigerageza nzindazi ko nzoshobora remera wabonye none birajana ushobora kubikontrola gute kugira iberi ntaye n'abandi bashobora ko umva bashobora ko hari abamama bafise abana baba bafise impano bashobora kuba hari uwundi muntu afise impano mugabo byamunaniye kubifatanya n'amashuri wewe wabikoze gute gushika ubikora gute ikintu cyose umwanya wacu uri ku ishure fata wikonsantre n'ikaye n'ivyigwa hageze gutanaho umwanya wa weekend mwaka ubona kuri libre cyangwa muri vacances ukora umuziki ese kibagishura uko muri libre atize na biragoye okay bivuga nabi nivyo kandi uko turaja muri monde isaba bien sûr amashure ico giye konkuru wayitoye school rero aba bo mwigana batanguye kubona uburirimbo bwawe bwahana abarezi byatanguye kuza gute utangura guhindura inyambaro utangura kuduga ku madesire nkuko ndabibona muri kano kanya ibyo nta impact byakugiriye hagati yawe naho mwigana canke n'abarezi ku ishuri abarezi nawe uratswe no bameze babonye gusa unambaye n'ukundi kuntu ucerewe wibonye ubustare wewe sikaba igitutsi uronse amanota mabi naho wawe yaronka mu indi minsi gusa bakabona uronse amanota mabi gati yo niya miziki yawe gusa warumeze naho wawe utabitora mu minsi yetse gusa babonye utanguye iyo niya miziki yawe ukabanya gusa cyenda byakirundazwe kubitunganya wowe ntivyageza aho wiyumva kuri superieur ku bandi utangure kubona bo mwicaranye nk'abantu nyene bari hasi utangure kubona bigisha umubone yinjiye yambaye uko yambaye uvuge ati kameme ubone ko ari uri umustar ku ishuri wanyu hari undi muntu umuririmbye hari akurusha izina kuri etablissement ahiga niwe mustar bafise nta kuntu byaguteye ubwibone ntabwibone kibone ntago ko ntawo ndashika niyo mpamvu ntaco msenye kwemerana okay ubu rero uraje Akamu TV iraguhaye umwanya nituvuge byinshi twamaze kwinjira mu buzima bwawe twavuze byinshi ubu niki wipfuza ku barundi ku banyabujumbura ku banyamakamba nibaze yuko waje tuzaniye imikeke amba ngwiri nizere ko watuzaniye imikeke utayizanye ntiduhuza niki rero gushika ubu usaba abarundi nka wewe abarundi ikintu ca mbere basaba no kubandanya batera intege abantu bafise impano itarashika hejuru kabandanya mubafasha ico mushoboye kugira muri ko botera imbere namwe za views zaki babakurikirane babahibiraka mu makermesi ibintu nk'ivyo uravye ishusho y'umuziki w'u Burundi mu gisata c'abakobwa turavya baba dusanzwe tuzi bamona ba Mokenzi ba Natasha babasha kwini bande wewe ubibona mu kibanza icahe urabona ko ari kufise ikibanza muri entertainment uri wiravya na ko afise ikibanza muri no mwana ntacu mbona gusa ndabona ko muri kazoza naje nzoba ndi mu bandi ntabwo bufise bwuko nawe wakera zawe zizoja hanze imisi ari dusanzwe ufise wabizi ari zo bakubiki namuna tazikiza nabaho nyene ngo amufise bwo gucabuza amazina yanyu bwo ukora ikintu nzi site yacu ariko hari igihe ushobora kugenda nko utabipanze gusa mwanuka ubuzi ko bizogenda uko nyene nuvuga ati titan fish mafu okay ni umwana kiri muto afise impano nibaza yuko turaza gufashanya dukupe zimwe mu tuvideo tw'indirimbo wakoze zeza abantu umuntu ashobora nko gukurikirana ibikorwa byawe abisanga hehe
kuri YouTube kuri YouTube channel yahe kuri Harmony Record Harmony Record niho bashobora gusanga ibikorwa vyawe jewe namaze kugira subscribe deja namaze kumva indirimbo zawe zimwe vraiment konks urazi kuririmba ufite ijwi ryiza ariko rero harageze ko ushiramwo inguvu ko utanguye kuza ku ma media gutya nimba warumvirizwa n'abantu batatu bane tubagira babe 10-15 babigira babe 2,000 kandi bafite amatwi yumva n'amaso abona imiziki myiza murako numushiramwe inguvu nyene kugira ngo ibikorwa kandi bibe byinshi siko none hama hariho ikintu industry y'u Burundi ishobora kubikeneye sinzi ko muri kuri ya standard ye kubona ko ushobora gutanga icyo abarundi bakeneye canke witegura gukora iki kugira ngo nimba hari abantu bashaka gufasha bagufashe babakwegere mukora niho birashoboka birashoboka nabyo dukeneye nabyo mukeneye bibwira abantu babwire bariko barakuraba babwire bagufasha babwire bakurondere komsa uwo kurondera ace kuri yo Harmony Record kwa mugira ibiganiro sinzi ndonda numero ya telefone twokana numero ya telefone turaza kuyishira munsi ntidushira kiwawe kugira ngo ntube dérange cyane turashira ki nimero umuntu afite ibikorwa vyawe mu maboko puro moma kugira ngo bamurondere mukore ibintu vyumvikanye ko mukore neza reka ubwa mbere na mbere je ndagushimire ndanagutera intege kubona ko n'izindi ntara ziko ziritabira umuziki kare twana ko umuziki ari w'Ibujumbura gusa mugabo urabona yuko dufise ikibazo cyabo bitabawa Kayanza bamaze kutwinjirira aba Pro bande urana ko Kayanza nayo yinje mu muziki ndundi Bujumbura biriko birayumba sindabibona neza naho dufise amazina dufise basapi baratuvugira makambi nyuma yuko hazananye Big Fizzo hagira hazanane ina nawe aba bantu turaba imbere ubutumwa kuri Big Fizzo muva hamwe tumubwire ko ari umundi mukobwa yageze Bujumbura nawe ari muri music mwibwirire ati grand frère yamvuye ratamwe ngo Big Fizzo n'ukuri grand frère brother tukuri nyuma abana biwanyu urabitsira twibuka dufashe natwe dushaka gutera imbere ku muziki ko turawukunda kandi naturagufana muzona mukorere mu ngata byensiri nyamara kugira ati havuye Big Fizzo arimo akamasubiye ina voilà. Ok, merci beaucoup. Umwanya dufise sikirenga twakora ikiganiro kugira ngo abantu kwanza twanze tubidondore twamenyeshe umuntu dufise puro moma hama mwanzo tokora ikiganiro kirambuye cibikorwa vyawe sinzi ko hari akajambo kamwe cyaye tubiri cyaye dutatu wogira wasigaje inyuma ushobora kubwira bariko baradukurikirana muri kano kanya n'ikibazo tuzakubajije ariko wari wumva ku mutima wawe ko ushaka ukivuga nshaka kubabwira muandanye mudama amavyuzi mutunkarake musharinga ku bagenzi banyu mudufasha kindi mwakoze namwe kutwibuka no iyi yitwa akamu urumva itari ico nuvuga ni akamu turiko turatera abandi bantu ikintu twe tubonye impano itala nituyirekezaho turayihagurutsa hama tugatera kama abantu kugira ngo bashobore kugira ante kumenya ico kintu ko gihari rero nico twakoze twategezwa gukora ikindi kintu nanibagiye kugenda ntakubajije hambavu ishuri uriko urakora umuziki nta bindi bikorwa byo kwiteza imbere urana ko turi muri vision y'igihugu ya 2040 igihugu ki le pays émergent 2060 le pays développé ico gihe muzoba mwarakuze mwarabaye banini amazina yarakuze sinzi kuzobona kinyibuka ko twakoranye ikiganiro sinzi kuzobunca ko umanura filme umpepera gusa wicomokera ariko wewe wumva ari iki wifuza guterera mu bwo Burundi buteye imbere nkawe nk'umunyeshuri nk'umuririmbyi intererano yawe wumva ugomba gutanga kugira igihugu kigeraho wumva ari iyi igihugu sinzi muri iyo minsi iri imbere niyo twadusakaje ntituzi bizabi bigezweho nyine ikintu ubona umuntu yokora muri iyo minsi ubunye ntaco twaba tukibona neza kuko niyo bavuga ati ngo nejo canke hirya ejo nzotera imbere ereje ndagufasha wewe icambere na mbere umva nturabona ko agosha droite icambere gira discipline siko discipline haba ku mashuri cyane no mu muziki ubwa kabiri gira inspiration abo bantu bagutanze mu muziki gira ivyo bigiraho ugire n'ivyo bagayirako ivyo bakoshonye bakoze nk'amakosa ntusubire kubikora nawe ntubikore ivyo bakoze vyiza vyigane icya gatatu ari naco gikuru
iyo nyishumaye numva peut-être ko urina umwana peut-être ko nibyo bishobora kubaho mugabo ntiyariyo abantu bari kumva ko umbwiye ngo haracari karengo sindabona neza gira vision hari ibintu bita to dream big gira indoto ndende aho wifuza kugera bien sûr comme ça bizogushobokera kugenda step by step intambuko ku ntambuko kugira ushike kuri ya ndoto yawe kuko udafite vision uzoba wicaye ngaho ntacu uzoburi kurakora mugabo ibone jewe ndiko ndibona nka Shakira canke Rihanna wo mu Burundi ndiko ndibona nka Natasha wo mu myaka 2 comme ça bizogufasha gukorera kuri ivyo kugira ngo uzoshike kuri ya ndoto yawe reka rero ndagushimire nizere ko ndashimiye abari ko badukurikirana ni Akam TV ni Blaze the Best twasaba kugira subscribe commentaire cyane nimwe mudukosora nimwe mumenye ivyo bera ko dukora kuruta ivyo twakoze namwe ndagushimire dufashe usezera abari ko badukurikirana tuzosubire mu bindi biganiro bikurikira mugire nziza bihe byiza kazi heza mwande mudukurikirana Akam TV na mwakoze cyane namwe sawa biganiro kigenzo ko dukurikire tubandanye dukurikira mu bindi biganiro bikurikira murakoze cyane kubaje navuye ubisiga ko